Muy buenos días, amados hermanos ndabaramukije bakundwa bene y data amigos presentes inshuti zanje muri los que hano están conectados a través n'abihuje natwe ku itumatumanako biciye kuri satelite Amazonas na satelite Eutelsat 8 muri mu bihugu bitandukanye también byongeye por internet biciye no kuri y internet demás medios de no comunicación. ku bundi buryo bwo gutumatumanako amakuru. Hoy, domingo Uyu munsi w'Imana 14 de diciembre de este año, 14 Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2025 le agradecemos al Señor turashimiye que nos umwami permite un día más de ko vida, twemereye uwundi munsi wo kuba turi bazima glorificarle no gushobora kumushemagiza con cantos, con biciye alabanzas mu ndirimbo mu gutazira en nuestras oraciones, byongeye no mu masengesho yacu acercarnos a Él tukamwegera para pedir kugira ngo de sus bendiciones. dusabe imigisha yiwe. Siempre la etapa Buri gihe que antecede a la palabra intambuko es izi muy imbere importante, y'ijambo iba ari ingirakamaro porque cyane esa es la etapa kuko de ni preparación intambuko yo kwitegura para recibir de kugira ngo parte de duheze Dios lo que twakire Él tiene iby'Imana para nosotros. idufitiye bivuye kuri yo Como dijo, nk'uko yabitubwiye En un mu mensaje, butumwa la bumwe armonía en el ngo aposento mwumvikana mu alto. cyumba cyo hejuru. Sabemos que esto Turazi lo conocemos y entendemos que es así, pero es bueno siempre refrescar ni byiza buri la gihe memoria ibyo turazi ko tubizi, ariko en estas ni byiza buri cosas gihe tan ko twibukanya tubandanya Eso twiyibutsa mu ibyo bintu ngirakamaro para Dios, su cyane programa. by'Imana n'integuro yayo. Él allí nos dijo, We aho yaratubwiye se requiere que todos los ati días bisabwa estemos ko iminsi preparados yose tuba twiteguye para recibir lo twiteguriye que Dios ha kwakira prometido, iby'Imana yasezeranye, y lo que Dios kandi ha iby'Imana prometido, yasezeranye lo creemos y lo turabyizeye esperamos por kandi fe. tubirindiranye ukwizera. Así ninguno se va y Gutyo dice, rero nta n'umwe agenda No. ngo avuga atoya si eso todavía nimba faltan tantos hagisigaye días, iminsi myinshi Yo voy ati allá je mbaye ndajya a hariya otros mu bindi lugares que bibanza tengo que arreglar nje algunas gutunganya cosas, ibintu kanaka y luego vendré hanyuma ese nzoheza día. nze kuri uwo munsi. es que algunas Nuko personas abantu bamwe piensan bibaza que cuando ko Dios iyo dice que va a Imana hacer ivuze tal ko cosa izokora en ikintu tal kanaka día, ku munsi pues kanaka hay que llegar en ese bakibaza ngo día. ni ugushika k'uwo munsi nyine. No. Oya, La persona debe umuntu estar allí ategezwa ya, kuba yamaze kuba y ariho estar ari, preparándose akaba ariko para eso que ha de aritegurira venir ibyo de parte bigiye de kuza Dios. bivuye ku Mana. Mientras uno espera, Mu gihe umuntu akirindiriye está en una etapa de aba ari mu preparación. ntambwe yo kwitegura, Es como en las ni nko mu actividades, bikorane, los cultos. mu El makoraniro mensaje va a ser dado a cierta ubutumwa hora. buratangwa mu isaha kanaka, cualquier umuntu uwo ari persona we wese podrá yoshobora kuvuga Yo ati llego jewe a esa misma nishika hora. kuri iyo saha nyene. Está muy mal de su Ibyo parte, biba ari bibi cyane kuri porque uwo hay una muntu etapa kuko hariho que intambuko antecede ibanza a esa kuba imbere y'iyo, en la cual usted aho wewe ora a usenga Dios, Imana, usted wewe escucha la lectura de la ukumviriza ugusomwa palabra kw'ijambo, y usted canta wewe a Dios, ukaririmbira Imana, glorifica a ugahesha Dios, icyubahiro Imana, adora a ugasenga Dios. Imana. Esa etapa Iyo usted ntambuko la wewe necesita. urayikenera. Usted no Wewe puede ntiwoshobora llegar de gushika momento mwako kanya nyene cuando ya se mu gihe está hamaze predicando, kuba hariko haravuga ubutumwa, porque usted no tuvo kuko esa wewe etapa ntuba de waciye muri iyo preparación ntambwe yo para kwitegura recibir la kugira ngo uheze bendición de wakire Dios. umugisha w'Imana. Ahora, por eso es Icyo que rero nicyo se gituma tiene esa etapa habaho de iyi empezar ntambuko y'intangamarara, nosotros aho twebwe adoramos a dusenga Dios, Imana, glorificamos tugahesha a Dios, icyubahiro Imana, cantamos a tukaririmbira Dios, Imana, y hanyuma luego escuchamos tukumviriza ijwi ryayo. o sea, nosotros le damos a Ni él ukuvuga twebwe de nuestra turabanza parte, kuyiha las ibivuye kuri twebwe, los cantos, indirimbo zo gushima, las oraciones, indirimbo y luego amasengesho, él hanyuma nos nayo bendice ikaduhezagirisha ijambo ryayo. Y mira, None nimurabe en un solo ku día, munsi umwe por lo menos acá, n'imiburiburi ngaha hay otros hariho lugares ibindi que bibanza hoho son otros aho días de la bakorana semana. no mu yindi minsi yo hagati mu Así ndwi. que en la semana Rero que hagati se mu levanta ndwi temprano uvyuka hakiri kare, todos los días iminsi se madruga yose para ir akazinduka a cumplir los kugira ngo compromisos aze terrenales. aje gushitsa ibyo asabwa gukora byo ku isi. Uko niko vyategezwa kugenda canke bikarushiriza ku murimo w'Imana no mu bikorwa vy'Imana. La casa es el hogar Inzu de corrección, ni urugo rwo gukosoraniramwo, ayúdanos, bendice aho para Imana idufasha ikaduhezagira seguir adelante nuestra vida, kugira ngo dukomeze tujya imbere mu buzima bwacu kuri uyu mubumbe w'isi, kugeza yo ishikije cada uno de nosotros. amasezerano muri umwe wese muri Hemos estado twebwe. viendo en estos días
muri iyi minsi tuyimaze tuba turi ko turabona mu bibanza bitandukanye mu bihugu bitandukanye aho bagiye barakora amatora mu bihugu kanaka hariya muri Shiri. Uyu munsi ni ituro igira kabiri y'ayo matora kugira ngo batore umukuru w'igihugu hariya, kandi hariya hari umushinga ntahe Yosefu Antinio Kasi, ari wari umugabo 100% ashigikiye Isirayeli. Nuko rero nuwo mu kuboko kw'iburyo, nuko rero ihanga ryo muri Shiri uyu munsi ni umunsi w'ingingo nziza cyane mwe mushobora gufata muri ayo matora. Buri gihe nagenza ndavuga ko mutegerezwa gutora, mugatora umukandida n'umugambwe uri ku ruhande rwa Isirayeli. Aho rero muragenda mu mutekano, igihugu cyanyu kizogira imigisha atambibe. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka aho isi izobona abanyamerika Latine na Karayibe barushirije kunga ubumwe cyane ku bw'ineza yo gushyigikira Isirayeli. Nuko rero twunga ubumwe agatete nk'ak'umusenyi mu bijyanye n'icyo gice, kugira ngo igihugu cyacu, ibihugu byacu byakira imigisha Imana ifise mu bwami bwayo. Yaravuze mu byanditse bimwe, yaravuze ko ibihugu ni murabe, we yaratubwiye mu byo yanditse ati ibihugu biraba bikabona bikakira ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ibyo bizorokogwa mu bihano by'umubabaro mwinshi, kandi bizokwinjira mu ngandi y'imyaka 1000. No kuvuga ko igikorwa n'urugamba jewe n'ihanga ryose ry'abanyamerika Latine bizeye ubu butumwa tuzoba turiko turakora, kandi turiko turakora no kugira ngo ibihugu bya Amerika Latine na Karayibe byakirukuza kwa kabiri k'umwami, nuko gutyo bize bishobore gucika kurokoka ibihano by'Imana byo mu mubabaro mwinshi, byinjiraho bizoba bifise uruhara muri yanganji y'ubwiza ya Mesiya, ariyo nganji vuba izobe yamaze kwimikwa. Misyo y'ishengero muri iki gihe cya nyuma niyo ko ibihugu byinjira, ibihugu byose by'abanyamerika Latine byinjira bikazoba muri yanganji y'ubwiza ya Mesiya. Rero ni murabe mu gihe cya Yesu, mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, we ngaho yararize, ni ukuvuga yaranyiganyize, umutima we waranyiganyize, kubera ko bo batakiriye ukuza k'umwami muri iyo minsi. Byongeye no muri Matayo mutagatifu, ariko reka dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu kigabane cya 19 umurongo 41 mu kabandanya, ahatubwira hati kandi ashyitse hafi abona igisagara arakiririra, aravuga ati ese uyu munsi iyo umenya iby'amahoro, ariko none bihishijwe amaso yawe, kuko iminsi izokuza ko aho abansi bawe bazokurundira ikirundo cy'ivu kigukikije, nabo ubwabo bakagukikiza, bakakugariza impande zose, bakagukekana n'abana bawe bo muri wewe. Ibu ryarandika ko ngo USA uyu munsi,
bakagukekana n'abana bawe bo muri wewe, kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewemwo. No mu kigabane 23 cya 23 del Evangelio según San mu Mateo, butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, verso 37, umurongo wa 37. Jerusalén, Ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana ugatera amabuye abagutumweko, ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo iyibundikira mu byubi byayo, ntimwakunda? Raba inzu yanyu muyitanywe ari umusaka. Kuko mbabwira yuko mutazosubira kumbona kuva ubu kugeza aho muzovugira muti hashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho. Aho iburyo arandika ko amaja hejuru ngo mu kuza kwa kabiri k'umwami. Nimuraba ubu naho mu kigabane cya 19 umurongo wa 41 muri Luka Mutagatifu, byongeye aho yahashize nka paranteze zinini guhera kuri 41 gusa kuri 44. Amaja hejuru aca yandika ko ngo Yerusalemu agakwego inkumi z'ibijuju. Uyu munsi tuza kuba turi ko turaraba intasho yahaye abungere bwavuzwe 30 z'ukwa gatatu mu 2009 muri El Salvador. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. nos dice en el mensaje, turabwirwa mu butumwa yiswe ngo urugendo rw'abamarayika bagendeye umuryango w'ibiremwa abantu bwavuze 30 z'ukwa gatatu mu 2014 muri Cayeye, Puerto Rico. Aravuga ati, kandi turafise isezerano ko hazobaho ukundi kugenderwa n'abamarayika bagendeye umuryango w'ibiremwa abantu. Nicyo gituma Revera William Branham yateguye inzira nk'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Yarateguye inzira hamwe n'ibintu byose yavuze bivuye ku Mana, kandi uwuzoza inyuma yiwe rero azoba aje bishingiye ku kuntu mpemu yera yavuze biciye muri Revera William Branham. Ntazoshobora kuza mu bundi buryo, ategerezwa kuza bishingiye ku kuntu integuza yamuteguriye inzira. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 15 haratubwira hati, umurongo w'104, aha n'igihe mwenda data Branham yavuga ibijyanye n'urugendo rwa mbere yakoze muri Mexique. Atabandanya ati, nuko rero twebwe twaciye dusubira inyuma. Jewe nca numva mwene data Argan Bray ariko araza mu nzira kugira ngo andabe. Naciye nsohoka hanze gusenga mu cyumba cyanjye ngo mbaze umwami. Utuburongo dutatu we yaranyagishije irindi yerekwa. Yaravuze ati, agafi kapfuye kariko kareremba ku mazi. Arambarira icyo ari cyo. Aho ibubamfu aracapura ku inyenyeri ya Dawidi. Murabe ngaha amaja hejuru arandika ko ngo agafi kapfuye abapfiriye muri Kristo. Yaravuze icyo ari cyo, yarambariye ibyo ari byo. Yarambariye ati, subira inyuma. Iki mu by'ukuri si cyo gihe, ariko nzoguhezagira. Hejuru y'umurongo arandika ko ngo nta kujya muri Isirayeli. Eliya wa 4 arandika ko kandi ngo Mexique. Narasubiye inyuma ngaho
nk'abantu 40,000 cyangwa 50 baca baraza kuri Kristo. Akana gato karazutse kavuye mu bapfuye, ibintu bikomakomeye byarabaye. Rero ndarindiriye isaha. Ibubamfu byongeye iburyo aracapura ku inyenyeri ya Dawidi, amajya hejuru arandika ko ngo igihe nikiragera cya Isirayeli ja muri Mexique. Mwebwe murashobora kwibaza ingene vyoboneka ari ibintu bisanzwe ibyo bintu. Ibi bintu biriko biraba muri indi joro ntabizi. Ntaza bari mu ishengero rya Philadelphia igihe banyumva ndababarira mbarira abantu kanaka. Ntaravumwe umuntu yohumura amaso mu gihe noba ndiko ndasengera uriya mugore w'impumyi. Eso es lo que yo estaba haciendo. Ivyo nivyo nariko ndakora. Umwami ariko aritegurira kugendera abantu biwe mu kintu gikomeye, ikintu kanaka kigitangaza abagenzi banje ritegezwa kuguma ribanga mu mutima wanje. Aharacapura ku inyenyeri ya Dawidi buryo arandika kutera uja hejuru ngo akumba gatoya mwihema. Ariko nk'uko mwebwe munzi jewe kandi mukaba munyizeye munkunda kandi munyubaha nk'umusavyi w'Imana, mwibuke gusaba ibintu ndiko ndababarira. Umugisha ukomeye uri kuraza uri mu nzira iburyo arandika ko ngo ihema. Kandi murabona turashobora kuvuga tuti uyu munsi ihanga ry'Imana riri mu mugisha kuko riri muri ubu bukozi bwo mwihema. Muri uyo mugisha we yavuze ko wari kuza kwishengero. Ibyo nivyo uraje kandi ntuzoba ari umugisha utuma dutakaza inguvu, namba uwo mugisha ntuzokongera gutuma ntakaza inguvu. Bizoba ari ibintu biri kure cyane y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyoba kimaze kuba ngaha cyangwa kiyabera mu kindi gihe icyo ari cyo cyose acapura inyenyeri ya Dawidi buryo. Ivyo vyontuma mbuwizera mu buntu mu nyuma yaho namaze gukora utuburungu dutatu n'ibintu byose nagiye ndakora n'ingene nagiye ndifata nkavumwa imbere y'Imana. Mbere niyo Imana ivuze ikintu kanaka igakora utuburungu dutatu kandi izobikora uko biri kose. Ubu naho murabe hano mu byo yanditse yadusigiye. Mwibuke ko we yabaye yanteguza mu gihe yari akiri ngaha ku isi, integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami. Kandi mu ijuru no mu buringanire bwa gatandatu naho nyene. Nimurabe rero mu gihe cya Mose we nk'uko bitwandikira ngaha yabaye. Reka twerekane ibi kugira ngo mubibone ngaha ibi yanditse aho we ngaha. Ahari mu kuvayo kwa mbere. Mwibuke yuko Yosuwa yashushanije umurongozi, intumwa yo mu gihe cy'iherezo. Nimurabe rero barandika ngaha ngo Mose bingana integuza ya Yosuwa. Yosuwa bingana Kristo ukuza kwa mbere. Nukuvuga yashushanije umwami mu kuza kwe kwa mbere. Byongeye murabona Yosuwa bingana Kristo ukuza kugira kabiri. Nukuvuga byongeye yashushanije umwami mu kuza kwe kwa kabiri. Yosuwa bingana intumwa y'umunsi w'iherezo. Kandi ngaha hepfo yaranditse ko ngo ikimenyetso no kuvuga icemezo kiranga igihugu cy'isezerano n'umwana w'umuntu. Icyo ni cyo cemezo kiranga igihugu cy'isezerano, nuko umwana w'umuntu yoba yari hagati mu ihanga ryiwe. Nimuraba arabandanya avuga ati turafise isezerano byongeye
ko hazobaho kugaragara mu mwuzuro w'Imana hagati mu ishengero ryayo, nk'uko hagiye harabaho kugaragara kumara imyanya mito mu ishengero ryayo, uva mu ntambwe uja mu yindi, uva mu gihe uja mu kindi, aho Mpwemu Yera yagiye arigaragaza biciye mu ntumwa, agahindura ukuri byaba byarasezeraniwe buri gihe. Mu gitabo cy'imirongo urupapuro 135 umurongo 11:99 aratubwira ati, kuri uyu munsi umwana w'umuntu azohishurwa iki? Kugira ngo akoranirize hamwe ishengero ku mutwe, yungishe ubumwe, yungishe urugo, acapura ibuye rikomeza imfuruka n'agakuka namwe ibuye rikomeza imfuruka. Hehe, aho ni mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aho ibyo vyobereye, acapura n'ibihe by'ishengero. Yungisha ubumwe urugo, umugeni wahamagawe n'umukwe azoza ngaho igihe umwana w'umuntu azokururuka, kandi azoza mu mubiri w'umuntu, kugira ngo abo bombi babiri bakoranyirize hamwe. Ishengero ritegerezwa kuba ijambo, we ni ijambo, kandi abo bombi babiri barakorana bakaba kumwe. Kandi kugira ngo akore ibyo, azofata kugaragara ko guhishura k'umwana w'umuntu atari umuklerge. Murabona icyo ngomba kuvuga? Ahubwo ni umwana w'umuntu. Yesu Kristo azokururuka mu mubiri w'inyama hagati muri twebwe, ni ukuvuga ubukozi bwa Yesu. Kandi ijambo ry'iwe azorihindura ukuri cyane, ku buryo ishengero nawe azobafatanya babe umwe, umugeni. Nuko rero ryo rizoja imuhira mu mazimane y'ubukwe. Amen. Ryo kugeza ubu rimaze kuba ryunze ubumwe, tujye mu mazimane y'ubukwe, atari mu bukwe. Twumve umubiri wiwe, tubabarire mu mubiri w'abantu bakomakomeye, kuko urugo rw'umwagazi w'intama, ubukwe bw'umwagazi w'intama burashyitse. Ariko izamugwa no kujya mu mazimane y'ubukwe. Igihe ijambo ngaha ryunga ubumwe n'umuntu, ibyo byombi bibiri bigahinduka kimwe. None hacyaba iki? Riragaragaza umwana w'umuntu ku yindi nshuro, atari abanyateologiya bo mu ishengero, umwana w'umuntu. Ijambo n'ishengero bihinduka kimwe. Aracapura inyenyeri ya Dawidi bubamfu n'ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero n'agakwego, ahavuga ngo rigaragaza umwana w'umuntu ku yindi nshuro. Ku yindi nshuro ahakura agakwego kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Kandi ku murongo wa nyuma byongeye aho haravaho akarongo kagana mu ibuye rikomeza imfuruka, aho ishengero, ijambo n'ishengero bihinduka iki? Kimwe. Rero aho niho we yari yaratubwiye ko hoje kwa kundi kugaragara k'umwana w'umuntu. Haraje kugaragara kwa mbere k'umwana w'umuntu, hariya turiko turavuga mu gihe cya Data Branham, haravuga ku murongo 183 urupapuro 22. Ati umwana w'umuntu amaze igihe aba ariko arihishura mu myaka kanaka mu mbabazi, ariko arihishura wenyine ubwiwe kugaragara kwe gukomeye. Ibyo byose ngaho icyo bitwereka kuri uko kugaragara k'umwana w'umuntu kwabereye muri Revera William Branham. Ariko aravuga ko ku nshuro ikurikira, aha ni ku rupapuro rwa 22, ati baragiye baramutwenga, baramukengera, ati ku nshuro ikurikira. Murabona hari kuzobaho ukundi kugaragara k'umwana w'umuntu, ariko hatakiri mu mwanya w'imbabazi, ahubwo mu mwanya w'igihano, urubanza. Nka bimwe twavuga uyu munsi mu gitondo, ibyo twasomye hahandi kuri kwa kugaragara kwa impwemu n'uburanga bya Mose na Eliya, aho we atubwira ko ibyo bitari gushobora kugaragazwa na Mpwemu Yera ngo abigaragarize mu kiringo cy'ubuntu. Ubwo bukozi butegezwa kugaragarira mu kiringo cy'ubwami. Hanyuma yaratubwiye ko kugeza n'ubwo muri kiriya gihe ko twari tukiri mu kiringo cy'ubuntu. Rero mu yandi majambo, umwana w'umuntu ntiyari gushobora kwigaragariza mu gihano, mu rubanza, kuko hari hakiri mu kiringo kugeza n'ubwo cy'imbabazi, ikiringo cy'ubuntu. Inshuro ikurikira aho yongera kwihishura wenyine ubwiwe, aravuga ngo mu kiringo cya gatatu, aricyo kigira indwi, muri bitatu vya nyuma ni cya gatatu.
hazoba ari mu gihano kije ku isi no ku bihugu byiyobagije Imana bicumura ku kuntu itanga ubuntu, ahubwo ku munsi wayo w'ubuntu. Ikiringo kigira kabiri nibyo yanditse kwa hejuru. Ku mpera arandika ko Eliya na Mose. Rero uku ni ukugaragara k'umwana w'umuntu mu rubanza, igihano. Nimuraba no ku rupapuro 135 aho twari ko turasoma kuri uyu murongo 11:99 utera ujya hejuru ibubamfu, aharandika ko we ngo riragaragaza umwana w'umuntu ku yindi nshuro ari mu mubiri. Hejuru y'umurongo arandika ko ngo ubukwe, agakwego, ubumwe, agakwego gato, ubumwe, amazimano, agakwego, ijambo riracika umubiri, rirambara umubiri. Arabandanya avuga ati muri iki gihe cyacu byongeye hazobaho kugenderwa n'abamarayika, kandi hazobaho kugaragara mu mwuzuro kwa Kristo mu ishengero ry'iwe, kugira ngo asozere integuro y'Imana, gutyo asozere yambike igitsibo ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. We yari yaratubwiye, hariho umurongo wo ku rupapuro rw'212 mu gitabo cy'ibimatanijwe. Ngaha naho ku umurongo n'umurongo wa 90 we yaratubwiye ati kugeza n'ubwo ntihari bwabe ukugaragara kugira ngo kunyiganyize ishengero. We aravuga ko ibyo ari byo byari bikenewe. Nimuraba urupapuro 90 ku murongo 779 aravuga ati umugeni kugeza n'ubu ntarigera agira ikanguro, ntiharigera habaho ikanguro kugeza n'ubu, nta kugaragara na kumwe kw'Imana kurigera kuba ngo gukangura umugeni. Mu gitabo cy'ibimatanijwe aravuga ngo kugira ngo kunyiganyize. Ni iki kinyaganyiza umugeni? Uko kugaragara. Murabona, turarindiriye iryo kanguro. Hazokenerwa ya mituragaro ndwi y'ibinyegezwa yahariya kugira ngo ikangure umugeni bundi bushasha. Imana izoyirungika, yarabisezeranye. Aracapura ibuye rikomeza imfuruka iburyo n'ibihe by'ishengero. Hejuru arandika ko ngaha imituragaro iratanga ikanguro. Arabandanya avuga gutyo asozera igikorwa ciwe akoresheje ikidomesho cya zahabu mu gihe cya zahabu, aricyo gihwanye n'iki gihe cyacu. Kuzoba ari ukugenderwa n'abamarayika gukomeye cyane Imana itari bwigera ikorera hagati mu muryango w'ibiremwa abantu, kuko hamwe n'uko kugendererwa Imana izoduha kwizera kudushoboza guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazima y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, hamwe no kugenderwa ukuwe, hamwe n'uko kugaragara kwasezeranywe kw'ishengero umugeni ryobaye ririko rirakira. Kandi nk'uko kugaragara umwana w'umuntu yobaye ariko arihishura, ariko aramenyekanisha ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, ibanga ryatumye haba agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha. Hamwe n'uko kugendererwa Imana izoduhishurira ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ariryo banga rikomeye cyane riri muri Bibiliya, ku buryo Yesu yavuze ko ata muntu n'umwe yaba uwo mu ijuru yarazi igihe hazobera umunsi n'isaha by'iki ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Iryo banga riri mu ijwi rya Kristo ariko arasemerera nk'iyi ntare yivuze. Imituragaro ndwi nayo iriko yumvikanisha amajwi yayo. Imituragaro ariryo jwi rya Kristo izohishurira ku munsi w'iherezo ibanga rikomeye cyane ryo mu majuru n'isi, ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje kwishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, mu kugenderwa n'abamarayika bagendeye ubwoko bw'ibiremwa abantu, kugira ngo habizuka ry'abapfiriye muri Kristo, hamwe no guhindurwa kwa twebwe turiho turi bazima. Mu butumwa bwiswe mwe muyera niki, nimurabe ngaha aratubwira ku rupapuro 27, ariho hatwereka ibyo baronse hariya
el día de ku Pentecostés, munsi wa pentekoti dice, aravuga ati escucha ahora lo que Jesús nimwumvirize dijo mw'uyu en la mwanya ibyo Biblia, yesu yavuze muri recibiréis bibiliya poder cuando ati el muzoronka Espíritu ububasha Santo haya mpwemu venido yera sobre niyamara vosotros. kubazako. ¿Qué es el Espíritu Santo? mpwemu yera ni iki? Es el poder. Y n'ububasha, me seréis testigos en kandi Jerusalén y muzombera en toda ibyabona i Judea y yerusalemu n'i Samaria, yudaya hasta hose lo n'i último de la samariya tierra. kugeza no ku mpera Lugar que z'isi. todavía no se ha alcanzado. ibibanza kugeza n'ubu Y habiendo bitarashikwamwo. dicho estas cosas, amaze kuvuga ibyo viéndolo ellos, bintu ariko arabaraba, y una nube le recibió igicu y le quitó de sus ojos. kiramutwikira kimuhisha amaso Ahora yabo. veamos estas profecías cumplirse en el rero capítulo turabona ubwo siguiente. buvugishwa bushikizwa mu kigabane gikurikira. nk'uko hashikijwe iminsi ya pentekoti, bose bari bahuje umutima n'inama bari kumwe. ubwo nyene Y él dice, y de repente haca viene haza el pastor. ati ubwo nyene haca haza umwungere Parece que utuburungu hay que salir dutatu. de la línea, aha ¿no tumenga verdad? ndavuye mu murongo, De sivyo? repente vino el ubwo sacerdote nyene haca del haza Estado. umuherezi No, ku gicaniro. de repente oya oya, vino un ubwo nyene estruendo haciye haza del cielo. igihinda nk'umuyaga Y kivuye mu hoy ijuru. será aharandika ko los ngo uyu munsi izoba ari imituragaro. ¿Era esto acaso un ministro? mbega uwo yari umukozi acercándose a la w'imana puerta del yegereye sacerdote ku de la muryango comunión, cyangwa umusaseredoti saliendo ajya del kugira lugar santo? kominiyo avuye mu No, kibanza nada de cy'ahera. eso. oya nta na Vino kimwe un muri estruendo ibyo. del cielo. haje igihinda No kivuye mu era el ijuru. movimiento de los pies. ntiyari mu mvuma y'amaguru, haje igituragara kivuye mu ijuru nk'umuyaga mwinshi uhuhuta, ari wo wuzuye iyo nzu yose bari ¿Qué es bicayemo. el Espíritu Santo? mpwemu yera ni Aquí iki? está escrito en donde ellos ngaha recibieron el poder. biranditseho abo baronkeye Aquí nos ububasha. dice de lo que aha estamos haratubwira supuestos a esperar. ibyo twategerezwa Y kuba también de lo que turindiriye. sucedió cuando lo byongeye recibieron. n'ibyabaye igihe Estaba profetizado bamwakira. desde Génesis, byari byaravugishijwe desde el guhera tiempo mu de itanguriro, Abraham, guhera mu gihe que cya a través de aburahamu todo el tiempo, no de mu que bindi bihe vendría, byose, cómo ko vendría mpwemu y yera los yoje resultados que n'ingene traería. yoje n'inkurikizi yozanye. Es ni la iki? promesa a la iglesia, ni a los isezerano ku creyentes, ishengero ku bizera. el cual hinchió toda la casa donde estaban uwo sentados, muyaga wuzura inzu y se yose les bari aparecieron barimwo. lenguas repartidas indimi z'imiriro zirigabanganya zija kuri como bo de fuego, nk'iz'umuriro, que se asentó sobre cada uno de ellos. zija kuri umwe umwe wose muri bo. arandika ko ngaho uyu munsi uzoba ari umubiri wa teofaniya uyu munsi, es paralelo en todo. kuko birabangikanye muri byose. hariya baronse umugabane wa mbere, uyu munsi naho turonka umugabane wa mbere n'uwa kabiri. Y fueron llenos, y baraheza fueron llenos del bose Espíritu Santo, buzura mpwemu y yera, comenzaron a hablar en batangura otras kuvuga mu lenguas, zindi como el ndimi Espíritu le daba nk'uko que hablasen. mwemu abayoboye ngo Esto bazivuge. también nos habló aquí en ibyo el libro kandi de los yarabitubwiye Sellos, ngaha mu gitabo en cy'ibimatanijwe la página ku rupapuro 132, 132, en donde nos dice, aho atubwira. bien hablando yari asanzwe ariko aravuga de ese jinete kuri umwe que salió agendera ku ifarasi allá al yarenguka principio, hariya mu ntango en las edades, mu bihe by'ishengero, caballo blanco. ifarasi yera. Este individuo aquí no tiene ati uyu nombre, muntu pero ngaha está ntafise sobre un izina caballo ariko blanco. agendera ku Ahora, ifarasi tampoco yera, tiene flechas nta para nubwo su arco. afise umwami Lo notaron? w'umuheto wiwe. mwabibonye Tenía un arco, yari pero no afise dice umuheto nada de ariko las nta na flechas. kimwe bivuga ku Por lo bijyanye tanto, n'umwami. tiene que ser un nuko rero fanfarrón. ategerezwa kuba Correcto. ari gipfu. nivyo Quizás tiene demasiado trueno kumbura arafise y imituragaro nada de myinshi relámpago. ariko nta miravyo Pero irimwo Cristo namba. tiene ariko trueno, Kristo we afise y encima imituragaro, tiene hejuru siete arandika truenos. ko ngo imituragaro ndwi, Y relámpago. akaba afise n'imiravyo que nayo. vive en el harandika ko ngo iburengerazuba la venida del Hijo del ukuza k'umwana O sea, w'umuntu. corridito ahí. ni ukuvuga bikurikirana. Siete truenos. imituragaro ndwi En el occidente, iburengerazuba, la venida ukuza y dos H, yandika hijo del ko heza ibiri hijo del hombre, umwana w'umuntu. pero Cristo tiene ariko trueno Kristo y we relámpago. afise imituragaro Porque de n'imiravyo, su boca sale una kuko mu kanwa espada kiwe aguda de havamo dos inkota filos, ikarishe y'ubugi y con ella bubiri, hiere kandi las yo naciones. arayikubitisha amahanga. Pero este ariko individuo no uwundi puede muntu herir a we nadie. ntashobora gukubita Antes umuntu está n'umwe, desempeñando el ahubwo papel de un hipócrita, aba ariko pues arerekana viene en ko ari caballo blanco indyarya, para aza conquistar. ku ifarasi yera kugira ngo Kristo yigarurire tiene una abantu. espada aguda que sale Kristo de we su afise boca, inkota la inkota palabra ikarishe viva. iva mu kanwa kiwe ijambo Encima rizima. de su hejuru boca la yo mu palabra kanwa viva kiwe y escribe ijambo rizima la arandika ko ngo trompeta, los siete inzamba truenos. imituragaro indwi. Esa es la palabra de iryo Dios ni ijambo revelada a su ry'Imana siervo. rihishuriwe abasabyi Como bayo, cuando dijo a Moisés, nk'igihe yabwira "Ve y Mose extiende tu vara iti y genda pide uramvura moscas". inkoni yawe usabe hazi Recibe ibibugu. moscas, ibibugu correcto. biraheza biragaragara Lo que Dios n'ibyo dijere, iby'Imana así lo hacía, y ivuze se cumplía. uko niko yabikora Su palabra bigashyitswa. viva. ijambo Dios ryayo y su rizima. palabra Imana son la misma n'ijambo persona. ryayo ni umuntu umwe. Dios es la palabra. Imana n'ijambo. Y a la derecha escribe iburyo la arandika vara, ko ngo la inkoni palabra. ijambo.
Y encima de eso hacia arriba, hejuru y'ibyo amajya haruguru imirongo ibiri la arandika ko ngo espada de dos filos, inkota y'ubugi bubiri, la palabra revelada, ijambo rihishuwe A y tres puntos. rihishuriwe tuburungu La espada de dutatu, dos filos, inkota y'ubugi la bubiri, palabra revelada, ijambo A. rihishuriwe. Y a la izquierda, allí también ibubamfu byongeye escribe arandika ko hacia arriba, amajya hejuru trueno ngo y relámpago. umuturagaro n'imiravyo, Palabra, mensaje. Encima del ijambo relámpago, ubutumwa. Hejuru escribe y'imiravyo palabra, arandikaho ngo mensaje. ijambo ubutumwa. Trueno y relámpago. imituragaro palabra, n'imiravyo, mensaje. ijambo ubutumwa. Apocalipsis 19, ibyahishuwe 19 11 al 16. 11 kugeza kuri 16. Ahora sigue diciendo que arabana nyavuga hano tenemos también la ati promesa byongeye que turafite habrá isezerano ko una visitación hazoba angelical ukugenderwa n'abamarayika en una gran carpa catedral mu ihema donde nini el mismo katedrali, ángel del aho pacto que umwe nyene libertó marayika al pueblo w'isezerano hebreo, yarokora ihanga que le ry'abaheburayo, apareció a umwe Moisés, yaza y lo ariyereka libertó a través mose del akabarokora profeta biciye mu Moisés, muvugishwa y los mose llevó por el desierto, akabacisha mu y bugaragwa. de noche les alumbraba umurango mu ijoro el camino yarababoneshereza siendo mu una nzira columna de ari luz, de inkingi fuego, y'umuriro, y de día ku los murango protegía naho del sol, yarabakingira siendo una izuba nube akababera de sombra igicu sobre el pueblo. gitera igitutu abantu. Miren, nimurabe aquí en ngaha está escrito, muri ibi yanditse, él allí we ngaha nos dice, aratubwira, hablando de esa ariko visitación aravuga kuko kugenderwa angelical kw'abamarayika en una gran carpa mu catedral. ihema nini Él katedrali, escribe en arandika un estudio mu nyigisho zimwe la visión de la carpa iyerekwa muestra ry'ihema al que viene ryerekana después del precursor, uwuzi inyuma y'integuza, porque ese sería el ministerio kuko bwobaye ari bwo bukozi habló el ubwo reverendo William Branham. Reverend William Branham yavuze ko. Y también miren, en byongeye murabe una libreta también mu escribió, gatabo gato byongeye el yaranditsemo hijo que es adoptado ngo umwana yarazwe mu mwuzuro. después de Juan el Bautista, inyuma el ya yohana precursor de la umubatizi primera integuza venida de y'ukuza kwa Cristo, mbere kwa kristo, vino Jesús el haje precursado, yesu wateguriwe el cual inzira, fue adoptado ari we en el yarazwe monte mu de la mwuzuro ku transfiguración. musozi wo guhindurirwako. Él era el verbo, la we yari palabra ijambo hecha carne ijambo en un ryambaye hombre de umubiri aquel mu tiempo. muntu wo muri kiriya Y gihe. después del precursor kandi nyuma de y'integuza la segunda y'ukuza venida kwa de kabiri Cristo, kwa kristo, el reverendo William Reverend William Branham, Marion Branham, viene el precursado haraza que será utegurirwa inzira adoptado ari en el wazoragwa día mu postrero. mwuzuro ku munsi Es w'iherezo igual, bingana en el séptimo mu milenio, kimo kigira donde indwi, estará el ángel del ahazoba hari pacto, marayika el w'isezerano Espíritu Santo, mwemu yera, Cristo, el kristo verbo, ijambo la palabra hecha irivuga carne en un ijambo hombre ryambaye de este umubiri mu tiempo, muntu wo muri que iki es gihe, el ángel ari we de Jesús. ari umumarayika wa yesu. Eso es lo que fue ivyo precursado nivyo vyateguriwe por el inzira reverendo na William Reverend Branham. William Branham. en la página 256 urupapuro amajana abiri del mirongo libro de itanu los na sellos gatandatu igitabo en español. cy'ibimatanijwe mu Pero kiespanyol. cuando nuestro Señor hari iki gihe aparezca umwami sobre wacu la tierra, azoseruka azogaragarira Él ku vendrá isi, sobre un jinete, azoza agendera Él ku vendrá montado azoza sobre un yuriye jinete ku en un ifarasi, caballo agendera blanco. ku Vamos a ifarasi leerlo. yera, reka tubisome. Y será completamente azoba ari mu Emmanuel, mwuzuro Emanueli, la palabra de Dios ijambo ry'Imana encarnada. ryambaye umubiri en un mu hombre. mugabo. Pero cuando nuestro ariko Señor igihe umwami aparezca wacu sobre la azoserukira tierra, ku isi, Él vendrá sobre un azoza caballo ariko blanco agendera ku como la ifarasi nieve. yera nk'urubura, Y será kandi completamente azoba ari Emanueli mu la mwuzuro, palabra de Dios ijambo encarnada ry'Imana en un hombre. ryambaye Eso umubiri mu fue lo que muntu. precursó Ivyo nivyo rero yateguriye reverendo inzira William Reverend William Branham. Ahora, ¿qué es lo que estaría none viendo la ni iki iglesia? ishengero ryobaye ririko Esa rirabona manifestación, uku esa kugaragara, visitación uku angelical kugenderwa en medio de n'abamarayika ella, hagati muri ryo, cumpliendo lo que fue hariko precursado. harasitswe O sea, ivyateguriwe estarían inzira, viendo ni ukuvuga bobaye bariko barabona precursado. uwateguriwe inzira. lo que fue precursor, lo que fue precursado por el ivyateguriwe precursor, inzira el n'integuza reverendo Reverend William Branham, estaría viéndolo la iglesia. ishengero ryobaye ririko O sea, estaría rirabibona, viendo ni ukuvuga al ryobaye precursado. ririko rirabona uwateguriwe inzira. Sigue diciendo, arabandanya avuga ese mismo ángel del ati pacto umwe nyene que marayika los liberó w'isezerano y yabarokora, les dio las tablas de la ley akabaha en el monte ibisate Sinaí, vyanditswe ko amategeko a ku musozi Moisés para el Sinayi, pueblo, akabiha Mose ku estará bw'abantu. presente en el azoba ariho cumplimiento de la yibereye mu tercera gushitswa etapa k'ugukwegwa kwa en una gatatu gran carpa mw'ihema catedral rinini que katedrale. habrá en medio del cristianismo, ihema rizoba riri en hagati el mu lugar iyobokamana que Dios ha ry'abakristo determinado, mu ha escogido kibanza Imana desde yashinze antes de la yacyaguye fundación del uhereye isi itararemwa. En la página 74, ku rupapuro 74 allí él fue llevado ngaha al we lugar, yarajyanwa ahantu mu porque kibanza, ustedes, kuko murabona aunque muchas personas naho abantu intentaron, benshi babigerageje, vamos a decir, reka tuvuge boicotear ngo bagerageze esa promesa kwigarurira y tratar gutwara de iryo llevársela sezerano, para otro ngo lugar. bagerageze kurijyana mu kindi Dios kibanza. siempre la iba Imana a buri llevar gihe a cabo y cumplir, yari la iba a kuzora cumplir ishitsa en el lugar ikarikorera que ya mu kibanza había yo yari destinado. yaragenye.
ariho hehe aha, kuko kugeza ubu byaramaze kubakwa. Kugeza ubu si kuvuga ngo hehe, ahubwo ni ngiri riri hano. Ku rupapuro 74 murabe haravuga umurongo 638. Umunsi aho twebwe twagira dushyire ku ibuye rikomeza imfuruka, yewe ndibuka muri icyo gitondo igihe nikangura ryamye mu cyumba cyo hejuru ahanyene haruguru kwibarabara ry'indwi, hari ikintu cyavuze kiti byuka uhagarare. Narahagurutse mbona umenga hoba ari nk'ahantu mu kibanza kinini, cyari nk'ikibanza utuburungu dutatu, hariho uruzi arandikaho ngo uruzi, rwatemba ahantu mu kiyaya arandikaho ngo ikiyaya. Naramanutse amajya hepfo k'urwo ruzi arandikaho ngo uruzi, nca ntahura ko icyo cyari ikibanza aho Yohana Umubatizi arandikaho ngo Eliya yari yarigeze kuba batiririza abantu. Abantu rero bari barahahinduye iyororero ry'ingurube. Narabaneguye cyane mvuga gusa ko ivyo bintu batoba bari barategereje kubikorera aho hantu. Ariho ndi hariho ijwi ryaciye rimvugisha rinduza amajya haruguru, aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'agakwegwaga namwe ibuye rikomeza imfuruka. Nca mbona itebare nakuro rimeze nk'uku rimeze mw'uyu mwanya. Muribuka igihe we yahagarara amajya hejuru ruguru ku butaka bwa Wiso, arerekana araba amajya epfo, atumenga ikirenge cyanjye ikiganza kiranaharenze, ayerekana iki kibanza cyose. Ariko nimurabe ikintu gitangaje canke ikikurura amatsiko yacu. Muri iki kibanza yaravuze ati genda uhatambuka uhagendagende. Ni ukuvuga ikibanza cyari gushyirwamo ihema rinini. Aho yaravuze ati genda uhatambuka uhagendagende. Ndibuka Humberto afise igipawa imbere yanjye, agenda arasangangura anyugururira inzira, afise umupanga muri buri mfuruka, kuko hari ishyamba rinini, hari harimwo n'amahwa. Aho rero nagenda narikura ibirato ngahagarara ngasenga nkarekrama ubu butaka iki kibuga gutyo mu mfuruka zine. Hanyuma we yarambagije ati mbega wahejeje kuharekrama wasenze? Ntegome. Hanyuma byari bisigaye byoroshye cyane. Imana yarakoresheje abantu kugira ngo ibikorwa bikogwe. Nimurabe kumbure ntibari bazi ko ibyo byari byaramaze kuba. Ni nk'igihe ihanga ry'Abaheburayo bariko baraneshwa mu rugamba hariya, baca barabimenya ko Mose yamanuye amaboko ku ihanga rya Isirayeli, baca baneshwa. Ariko igihe yabadugije amaboko, nuko riri hanga rya Isirayeli ryaca rinesha. Bamwe barabimenye baca baramufasha. Ariko nimurabe abari bari ngaho mu ntambara, igihe batsinda baravuze ati twanesheje. Ariko ntibari bazi ko hariho umugabo yariko agiriranira kontakte n'ijuru, uburinganire bw'indwi. Uko niko bimeze mu nteguro y'Imana. Nimurabe byose byarabonetse, ariko byabayemo uruhara rw'Imana, kandi ishimwe n'icyubahiro buri gihe n'ibyayo. Uwovuga ati jewe ku bwanjye, aha wagumana jewe, nuko rero haba yironkeye impera yiwe, biba bihagije. Aba yamaze kuronka ingero yiwe. Buri gihe mu gikorwa cy'Imana cyose tuvuga ko ishimwe n'icyubahiro mu byo dukora byose ari iby'Imana. Yo niyo itwara icyubahiro. Yo tutari kumwe nayo nta na kimwe cyoshobora gukogwa. Twebwe turi ibikoresho byayo kugira ngo hakogwe integuro yayo, kandi turashimira Imana ko idukoresha kugira ngo ishitse integuro yayo. Nimuraba aravuga kandi igihe narindi ngaho hariho ijwi ryamvugishije rinduza amajya haruguru, aharacapura ibuye rikomeza ifuruka n'ibihe by'ishyanga n'agakogaga namwe ibuye rikomeza imfuruka. Nca mbona itabari nakuru rimeze nk'uku rimeze ubu nyene, ariko harimo abantu benshi ku buryo bari barundanya bagundiranira mu itabari nakuru nk'uko bimeze mu uyo mwanya. Nari nezerewe
naranezerewe mpagaze inyuma y'igicaniro ndavuga Imana mbega ingene wewe uri mwiza kuba wampaye igitaberenakuro. Hepfo arandika ko ngo igihe hagira hashigweho ibuye rikomeza imfuruka. Ibyo ni murabe ku rupapuro rwa 55 muri iki gitabo cy'imirongo. Aha haratwereka, yongeye haratwereka cyangwa yaratubwiye ibyo ndababwiye, ibyo mwe mu yari yamubwiye. Ni murabe ku rupapuro 55 umurongo w'amajana 74. Mu gitondo aho negurira Imana itaberenakuro iyerekwa ryaraje, ryanditswe mu ibuye rikomeza imfuruka. Igihe mwe mu yari yambarira jewe ati isi itaberenakuro ryawe narabagije, ni none itaberenakuro ryanjye ryari ririhe? Acanshira ahantu hari ibicu bisa n'ubururu bikayangana. Ataravuga ati kora igikorwa nk'icyo umuvuga butumwa n'ibindi. Hejuru arandika ko ngo iyerekwa ryanditswe mu ibuye rikomeza imfuruka y'itaberenakuro. Iyerekwa ryanditswe mu ibuye rikomeza imfuruka y'itaberenakuro. Iyerekwa irihe? Iyerekwa ry'ihema. Yongera arandika ko ngaha iyi si itaberenakuro yawe ntiryari iby'ubwo bukozi bwa Eliya wa kane. Arabananya avuga ngaha mw'ubu mwanya umumarayika w'umwami yaramvugishije arambarira atari ku isi itaberenakuro ryawe. Hejuru ni muraba arandika ko wikiyaya uruzi hamwe n'itaberenakuro. Iyi si itaberenakuro yawe none ni yande? Yabyanditse ko nk'ikibazo. Nimba itari itaberenakuro ya Revera William Branham, ni ukuvuga imwe mu y'ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwabwo kugira kane. Rero iryo taberenakuro ritegezwa kuba ari ry'undi muntu kanaka. Iryo ushobora kuba itaberenakuro ry'umuntu yamaze kuva mu mubiri. Ni nk'umwana muto nababwiye vuba, yabwiye mama we ati mama, ati iyi nzu ati ni ya papa. Ati nibyo? Ategome ibintu nk'ivyo. Ati none ihema nini katedrale ni iby'ubukozi bwa Yosefu, kuko mwendata Branham yaramaze kuva mu mubiri na mwendata William yaramaze kuva mu mubiri. Nibo ushobora kuvuga ko ari ryabo. Baramuraba uwo muhungu baravuga ati none ibi uko gutahura nk'uko kwadukanya gukuye hehe uyu muhungu? Ni nk'iyo wewe ufise inzu, we papa wakava mu mubiri, wewe hariho samuragwari itegezwa kuba iy'abana. Ariko wewe ni woja muri banki mu mucamanza ngo mubarire ati mwene data ashaka igice cy'iyi nzu kuko atoya iyi ni ya papa. Papa wiwe yamaze kugenda, aheze ukaba umurage w'abana. Rero icyo kibanza kiba ari icy'abana. Uko rero niko binameze kuri iki kibanza. Yarabwiwe ati iyi si taberenakuro yawe. Ntiyari taberenakuro yiwe, kuko ni murabe mu gihe aho iri hema ni katedrale ryari kugaragara, mwendata Branham ntiyari kuba kihari. Nuko rero ntiryari igiwe, none ni ryanje. Rero ritegezwa kuba ari iry'ubukozi Imana yobaye iriko irakoresha muri iki gihe mu ihema. Byoroshye cyane gutyo. Ni murabe arabandanya avuga ati muko gukwegwa kwa gatatu aho umumarayika yabariye Revera William Branham ati niho ukwihishura kwa Kristo biciye muri mwe mu wiwe kuzoba mu buryo bwo mu mwuzuro. Kuzoba gute? Mu buryo bwo mu mwuzuro ukwihishura. Kandi uguhishurirwa kuza gute? Biciye mu bavugishwa biwe. Kandi ibyo twabonye bigaragaye mu buryo bw'igice muri Revera William Branham. Aravuga ati bizoheza bigaragare mu mwuzuro wabyo wose. Hariya byabaye mu buryo bw'igice canke mu mwanya muto mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema nini katedrale ho bizoba mu mwuzuro wabyo wose. Kandi uko kuzoba ari kugenderwa n'abamarayika kuvuye ku Mana, kubwo mu gice w'abizera Kristo bose bagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi hobaye hariko haraba kuba mu mwaka wa yubile, umwaka wo kwidegembya. Murabe ku rupapuro 23 mu butumwa umunsi mukuru aho inzamba zivuga, umunsi mukuru w'inzamba. Haratubwira ati rero murabe inzamba izo twavuze ko
ni umuhamagaro cyangwa umunsi mukuru kugira ngo habe intambara, kugira ngo umuntu kanaka ku munsi kanaka wejejwe. ni murabe baravuze ati kubw'umuntu kanaka egome cyangwa kubw'umwaka wa yubile wo gutangazwa ko kuza k'umwidegembyo, igihe bo bashobora gusubira iwabo. rero twashobora kumara igitondo cyose tuvuga ko iki kintu kimwe gusa, ariko dushyitse mu nzamba, mwebwe murafise intangamarara uyu mwanya y'ibimatanijwe n'ishengero. ubu naho reka tujye mu nzamba. iburyo arandikaho ngo inzamba, arandika ko ibubamfu umwaka wa yubile wo gutangaza ukuza k'umwidegembyo, kuko yo niwo mugisha ishengero mugeni muri iki gihe cya nyuma ryoronse umwidegembyo w'ubwiza w'abana b'Imana. ni ukuvuga uguhindwa no kuzamurwa tukarokogwa muri ubu buja, muri ubu bwami bw'abanyamahanga. arabandanya avuga ati nuko rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo muri iki gihe cya nyuma rizoba ririndiriye ryiteze ukugenderwa n'abamarayika gukomeye cyane kutigeze kuba mu mateka y'iyobokamana ry'abakristo n'amateka y'ubwoko bw'ibiremwa abantu bose. kuko muri uko kugenderwa hamwe n'uko kugenderwa hazoca habizuka ry'abapfiriye muri Kristo bazukiye mu mibiri hawe ubwiza, ari imiyabaga, imibiri ihoraho, imibiri imeze nk'umubiri wa Yesu Kristo hawe ubwiza, no guhindurwa ku bizera bahari ari bazima bagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. mu gitabo cy'ibihe by'ishengero gisubiwemo ku rupapuro rw'ijana haratubwira hati, haratubwira uku gukurikira, haravuga ati ishengero namba ntiryigeze ryiga ibi bintu mu byanditswe cyangwa mu mateka. buri gihe uko Imana itanze ukugendera abantu urugendo rwa mpwemu yera, k'uyu murongo hejuru arandika ko ngo biciye mu mumarayika ntumwa Imana irazana ikanguro. k'uyu murongo biciye mu mumarayika ntumwa irazana ikanguro. buri gihe uko Imana itanze urugendo rwa mpwemu yera, abantu bakaronka umwidegembyo wabo. inyuma y'umwanya mutoya bajya mu bugurano muri bya bintu nyine nk'ibyo bari basohotse bavuyemo. ibo bamfaratsa kuri ibuye rikomeza ivuka n'ibihe by'ishengero n'ibihe bitatu bya nyuma. ahandikaho ngo aba Luteri, aba Wesley, aba Pentekote. n'ibuye rikomeza ivuka arandikamo ngo uyu munsi. igihe Luteri yaza avuye muri Katolika, abantu bararonse umwidegembyo umwanya mutoya, ariko igihe we yapfa abantu baciye batera bagira ishyirahamwe ku byo bibaza ko yari yizeye, bashyiraho za ndemeye zabo n'ibyiyumviro byabo, kandi barirukana abo bose bavuga ibitandukanye nabo. bateye basubira neza muri Katolika mu bundi buryo bumeze nk'ubutandukanye n'ubwari buhari. kandi uyu munsi hari aba Luteri benshi biteguriye gusubira mu kibanza nk'icyo bari basohotse bavuyemo. ni murabe ngaha arandika ko mu byo yanditse arandika ko abantu baragiye mu mwidegembyo muri buri kugenderwa na mpwemu yera. abantu basigaye bidegembya muri buri kugenderwa kwa mpwemu yera. ni murabe mu gitabo cy'ibyakozwe mu gitabo cy'ibimatanijwe, igitabo cy'ibimatanijwe urupapuro 134 ngaha haratubwira ku kuntu bacitse ishyirahamwe inyuma y'aho intumwa yabigiye. urupapuro rw'136. ariko reka tubanze duce ku 134 kugira ngo tubone ingene we yerekana ibyo ngahane muraba baravuga. urupapuro 134 hepfo aravuga ati, nuko rero icyo kigereranyo kirahurirana neza. mwibuke ku iherezo
we yitwa wenyine, biri muri Bibiliya. We ni maraya yabyaye abana b'abakobwa bahwanye neza n'uwo munsi wa none, banahwanye n'ibyifuzo by'abantu. Aho mwebwe murabifise. Imana yaravuze ko iyo abantu bansi ijambo, nuko iyo iraheze ikabashikiriza ibyifuzo byabo. Ibyo turabibona mu Bitesalonika ba kabiri 2:9 kugeza kuri 11, no mu Baroma 1:28. Aho haratubwira ko kubwo kuba abantu baranse ukuri, Imana yabashizemo ubuzimire bagaheza bakizera ibinyoma. Reka turabe ngaha niki kibe kizinguriye, kuko ngaha yaradusigiyemo ibintu bimwe byanditse. N'iyo mibereho rero baraheza bakizera ikinyoma, kandi bazoheza baciga urubanza ku bw'icyo kinyoma. Hejuru muri marge hejuru arandika ko ubwo kutizera ukuri bazokwizera ikinyoma, kandi baraciga urubanza. Ubwo kutizera ukuri bizera ikinyoma, bageza bagaciga urubanza. Hariho uguciga urubanza kuri abo batizera ukuri, kandi ukuri niko gutanga umwidegemvyo. Ibyo nivyo Mpwemu Yera yavuze. None ntibimeze uko sicyo cyifuzo cy'ishengero uyu munsi. Gerageza kubabwira we ko ugomba gukora iki canke kiriya canke ikindi kintu, ubwo nyene abaca bakubwira ngo n'abametodiste n'abapresbiteriano canke ibindi bintu nk'ivyo, ko badategerezwa kujana nawe mw'ubwo bwato. Ni murabe neza nibyo biba muri iki gihe, kuko byose birabangikanye. Ata ibyo Yesu ndabikeneye. Nibyo uko niko babyifuza. Imana iravuga iti nimba mubyifuza gutyo, reka ndabibarekeye gutyo nyene, kandi mu by'ukuri bazokwizera ko ibyo ari ukuri, kuko nzobaha n'ubwenge buri mu kwihenda ku bijyanye n'ukuri. Ibaha ubwenge bwo kuzimira. Ati mushaka kubandanya gutyo, komeza gutyo nyene. Byongeye nimurabe ibyo Bibiliya ivuga. Ati nk'uko Yane na Yambure bagwanije Mose, niko abo nk'abo bazoza mu minsi y'iherezo barimo ibyiyumviro by'ubuzimire bidahuza n'ukuri. Bizohindura ubuntu bw'Imana yacu ibintu by'imfagusa. Bazohakana Umwami Imana yacu. Rero murashobora kubona ibyo bintu aho biri. Si imikorere ya Katolika gusa, ahubwo n'imikorere y'Abaprotestante. Ibyo bintu byose isi imeze nk'ishirahamwe. Nugendera ku ifarasi yera, agaragara umenga ni nk'ishengero rimeze neza. Murabona, ariko ni Antikristo. Ategerezwa kumera nk'usa na Kristo, mbere aza no ku ifarasi yera nk'uko na Kristo nawe azagendera ku ifarasi yera. Nimurabe, nugira kopi, uwigana. Byose bimeze nk'ibisa, ku buryo yohenze n'abatoranijwe ubwabo bibaye byoshoboka. Uyo ni Antikristo, ari we yatanguriye mu gihe cya mbere cy'ishengero, abandanya agendera ku ifarasi muri buri gihe. Mwitegereze neza, mwe mwumbaza muti mbega yari ahari na hariya mu minsi y'abigishwa? Nuko rero yiswe sisitemu y'Abanikolayite. Igihe gikurikira zabaye inyigisho ziri mu ishengero. Ubwa mbere byari nk'ibivugwa gusa, hanyuma zarahevye ziba inyigisho. Abantu bose bambara neza n'amashuri akomakomeye y'abantu ngira akamaro cyane. Ntibashaka ibintu by'ugwamo mu ishengero. Oya, nta na kimwe bashaka kubijyanye n'ibyo by'abiyita ngo bafise Mpwemu Yera. Byategezwa kuba ari ishengero. Ubu ntibashaka na kimwe ku ibyo bintu byitwa ngo Mpwemu Yera. N'uyu munsi naho nyene bamwe ntibashaka na kimwe, ntibashaka kugiranira isano na rimwe na Mpwemu Yera. Kandi Mpwemu Yera yaravuze ku rupapuro rw'134 ko yoje yambaye umubiri mu mubiri w'umuntu. Byategezwa kuba ari ishengero. Baravuga bati twebwe tuzoca muri konsile y'Inikayo hariya i Roma. Hanyuma igihe baza muri iyo konsile, bafashe imigenzo ya Roma ya gipagani n'ibyo bayisubirije,
bafata na Asiterusi umwamikazi wo mu ijuru bamuhindura Mariya nyina wa Yesu. Bashyizeho ababingingira bo mu bapfuye. Bafashe hositiya y'umuzingi, ariyo n'ubu ari umuzingi, bayita ngo ni umubiri wa Kristo. Kubera iki? Kuko nk'uko bo babivuga ngo ishushanya umumama wo mu ijuru, kandi umukatolika atambutse akajya imbere ku gicaniro ayishyira ko ikimenyetso cy'umusaraba, akubita ikimenyetso cy'umusaraba, hositiya ngo ihinduka nk'Imana ubw'ububasha bw'umusaserdoti. Ibyo si ibindi bintu, ni ubupagani bwibereye aho. Hari igihe mvuga ni jewe sinahura, ariko yego ndatahura, ahubwo kubw'ubuntu bw'Imana. Nimurabe ingene bo bakora mwene ibyo bintu, kandi barahabwa ibyifuzo byabo. Ati mwebwe ntimutegerezwa gukora ibintu nk'ibyo. Oya mugenzi, wowe udashaka kubikora ntuzohatwa. Wewe udashaka guhuza n'ijambo ry'Imana mu bijyanye n'ubuzima bwo kubaho no gusenga n'ibindi, abo ni bya bindi bya ABC, wewe ntutegerezwa kubikora. Imana ntihata umuntu n'umwe. Arandika ko iburyo, ibubamfu arandika ko Imana ntihata umuntu n'umwe. Yaratanze amahitamo ku giti ciwe ku muntu uwo ari we wese. Imana ntihata umuntu n'umwe, yaratanze amahitamo, umutimanama ku muntu wese. Ariko reka ndababwira ikintu kimwe, izina ryawe nimba ryarashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa, nuko rero wewe bizokunezera, uzonezerezwa no gukora ibi bintu utoshobora no kwitega kugeza mu mwanya ubereye kugira ngo uheze uhuze n'ijambo. Wewe ubaye waranditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, wewe uzonezerezwa cyane no gushitsa ibyo bintu byo muri ABC, utwo tuntu duto duto, kugira ngo hanyuma uheze wakira ibihambaye. Arandika iburyo amajya hejuru ngo izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, amajya hejuru izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Wewe wanditswe ngaho, washyizwe ngaho mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'uko isi iremwa. Nuko rero wewe uzonezezwa cyane no gukora ibyo bintu utoshobora no kurindira kugeza mu mwanya ubereye kugira ngo ushyitse ijambo ryayo. Wewe byoshoboka ko wovuga uti nimurabe, ndagomba ko mutahura ibi, jewe ndi umuntu wo mwiyobokamana cyane, ndi umusenzi cyane. Byoshoboka ko twovuga yuko bari abaherezi mu minsi y'umwami Yesu Kristo ko batari abantu basenga cyane. Ninde yovuga ko Isirayeli itabaye ihanga ryasenga cyane hariya mu bugaragwa igihe? Ariko wewe ukambarira uti Imana yagiye irampezagira inshuro nyinshi. Yego me, nabo nyine yarabahezagiye, nta nubwo bategezwa gukora kugira ngo babeho, kuko Imana yabagaburira ibivuye mu ijuru. Ariko Yesu yaravuze ati bose baratikiye, barapfuye burundu. Bo baravuga ati basogokuruza bacu baraririye manu mu bugaragwa imyaka 40. Yesu yarabishuye ati basogokuruza banyu baraririye manu mu bugaragwa, ariko barapfuye, baratandukanye n'Imana ibihe bidashira. Ariko jeho ni jewe mutsima muzima wamanutse uvuye mu ijuru. Atapura iburyo ngo umutsima muzima, yandika iburyo ngo umutsima muzima. Umuntu niyajya kuri uyu mutsima azobaho ibihe bidashira. We ni igiti cy'ubugingo. Ntarandika ibubamfu ngaha ngo igiti, ngaha mu iki cy'ubururu arandika ngo igiti cy'ubugingo. Nta n'umwe ashobora kuvuga ko bari abasaserdoti bari abo mu iyobokamana cyane bashyitse kuri Yesu, ko batari abantu bo ku rwego rwa mbere. Barakurikiza ibyagezwe urudome ku rundi n'ibyishengero ryose ryavuga, kuko batabikoze baca babatera amabuye. Ariko nta nkeka igihe bahura na Yesu, mwebwe murazi ingene bamwise. Yohana yari yarababariye ati mwarubyaro rw'inzoka mwe. Ntimwibaze ngo kubwo kuba mw'iryo shyirahamwe birafitaniye isano n'Imana. Yesu nawe yarababariye ati mwebwe murabasokuru wanyu Sekibi, kuko buri gihe uko Imana yarungitse umuvugishwa, mwebwe mwaramuteye amabuye, kandi nimwe mwabashyize mu mva. Ubu niho mwe mugerageza gusiga amarangi imva zabo. Yababarira ibintu bigumye. Hariho ubutumwa bumwe mwe data William hatubwira uko we yababarira ibigumye, abamubwira ibibabaje nawe bonyene
ni ukuvuga ababa bariko barabwira Yesu ati wowe uri umuntu atwara ikibanza kitari icawe, ububasha bwa Belzebuli nibwo bwirukisha amadayimoni n'ivyo bintu byose. Yesu nawe yarababwira nyene bigumye ati mwe muri imva zikuyengejwe ko karangi gusa. Hariho icyanditswe kivuga ngo bingana amadini, izo mva bingana amadini. Arabandanya avuga ati none ishengero rya Katolika ntiryakoze nk'ibyo nyene. Nimurabe Jeanne d'Arc, San Patricio n'abandi barabashyize mu mva, hanyuma nk'inyuma y'imyaka 200 barazura umuvyimba wa Jeanne d'Arc bawushyira hejuru. Ubwa mbere bari bamuturiye nk'umupfumu, nk'umurozikazi. We yarababariye ati murabaso sekibi kandi mukora ibikorwa vyiwe neza neza. Ni mu butumwa bwiswe ngo ububasha bwo guhindura, niho yavuze ati nk'isi mu gihe cya Yesu ntibari bazi ko kuza kwa mbere kwa Mesiya kwari kwashyikirijwe hariya muri we. Bavuga yuko yari umusore arimwo dayimoni, ko yirukanisha amadayimoni ububasha bwa Belzebuli, ko yari umukunzi w'inda n'umunyamunoho wa vino, n'ugenda n'abantu banciyaho n'abandi bantu bose. Bari bamuzi nabi cyane Yesu, bamufata nabi cyane, ni ukuvuga baramukengera bamuvuga nabi. Nicyo gituma tubona ko Yesu igihe nawe yavuga ibigumye, ahagwa abwira abo bantu bari bamuzi nabi, bazi nabi Yesu Kristo. Kristo we yarazi we yariwe, ntiyari gucika intege ngo adende bukigwe ku bw'ayo makomantere. Ayo majambo yavugwa n'urwo rubyaro rw'inzoka. Kubera iki? Ntiyavyitwararika, yari yaje gushyitsa integuro yiwe, ihangiro ryari ryamuzanye, iryari ryatumye Imana imurungika. Yari afite igikorwa ategerezwa gukora gishingiye ku nteguro y'Imana. Icyo gikorwa cyari kinyegejwe muri we. Yaravuze ati ndafite n'izindi ntama zitari zo muri uru ruhongore, nazo nyene ntegerezwa kuzizana zizokumva ijwi ryanjye. Hazoba umukuku umwe n'umwungeri umwe. Yesu ntiyadende bukigongo acika intege mu kuza kwe kwa mbere, no mu kuza kwe kwa kabiri naho nyene nuko. Ndi ku rupapuro rw'137 ndiko ndabandanya ngaha neza 137 mu gitabo cy'ibimatanijwe. Ibyo bizokwira mu isi yose. Rero ibyo nibyo Yesu yavuze, kandi bibaza ko bameze neza. Ifarasi yera iboneka isa neza cyane, nimurabe mu by'ukuri uyigenderako. Nta nkeka uko niko bo babyifuza, kandi Imana yavuze ko izobaha ibyiyumviro by'ubuzimire. Mwibuke uwo maraya wo mu Byahishuwe 17 yari Babuloni y'amayobera, nyina wa maraya, nyina w'abamaraya. Aharandika ko iburyo ngo Babuloni nyina w'abamaraya. Yohana yarayitegereje nk'uko umuntu yavyanditse. Mwebwe muzobibona neza nitwashika aho yariko aritegereza iyo farasi. Icyabaye we yariko arayishima cyane mu buryo butangaje, ariko ibanga nuko yanwa amaraso y'abamaratiri ba Kristo. Ryari ishengero ryiza ryambaye impuzu zisa n'umuyugubwe n'ugwavya mu maboko, yuzuyemo umwanda w'ubusambanyi bwiwe. None ubusambanyi ni iki? Ni ukubaho mu buryo butabereye. Nizo nyigisho we yariko aratanga, agwiza ubusa ijambo ry'Imana, akoresheje za Ave Mariya n'ibindi bintu, kandi ariko arabikwiragiza mu isi yose. Kandi abami bo mu isi bakoranye ubusambanyi nawe. Mwe mwumbarira iryo ryabaye ishengero rya Katolika, egome, ariko ryo ni nyina w'abamaraya. Aribo bamaraya basa naryo nyene. None habaye iki? Igihe wasubije ibintu mu buryo yapfuye n'ubutumwa bwiwe bugapfa, baciye basubira kubishyira hamwe, baca bafata abantu batangura kuba batangura kubaho nk'uko baba babyifuza. Mu yandi majambo, ntibemeye kugumana n'ijambo. Aho kubandanya bajya imbere bari kumwe n'ijambo, bagumye ngaho bavuga bati ibintu nibi. Aho kubandanya bajya imbere hatoya hamwe nibi, ibi nivyo bo yazanye, rero ngumana nibi. Ntibabandanije bajya imbere mu gushyitswa kw'iryo jambo ubwo buvugishwa, ni ukuvuga ngo bakira ugushyitswa.
bagumye ngaho baravuga bati nibi mwebwe ntimuze mukora ibyo iby'ukuri biri hariya hejuru. Nimurabe rero, uwo niwe mutware azozimanganya ihanga rya Daniyeli. Murabyizeye? Reka twihute, ariko icyarimwe ndagomba kwibi bishimangirwa neza, kuko nk'uko mpagaze ngaha ndazi ko mwe muyera ari we yampaye ibi bintu. Rero reka tujye muri Bibiliya turabe ko atari we azozimanganya, azotikiza ihanga rya Daniyeli agakora n'ibindi byose. Inyuma y'iyinga rya 62 Mesiya azokwaka ubuzima. Ihanga ry'umutware arandika ko ngaha ngo Tito, arandika ko kandi ngo Papa ni umutware yashushanyirijwe muri Tito. Papa ni umutware segaba yashushanyirijwe muri Tito. Ubwo rukurikirane rw'abapapa rugiye kuzoza ruzozimanganya igisagara n'urusengero, n'umwuzure rizoba ari iherezo kugeza ku iherezo ry'intambara. Hazosigara hagaragara Daniyeli 9:96. Ndagomba kubabaza ikibazo. Kristo amaze gukugwa ku isi hakarangira imyaka 3 n'igice y'ubukozi bwiwe, ninde yatikije urusengero? Ninde yahabomoye? Byakozwe na Roma. Nibyo, Tito umugabisha w'umugenerale w'umuroma niwe yabaye uwo segaba. Rero mwitegereze mw'icyo kigereranyo, igihe Yesu yavuka, igikoko gisa cyari kirindiriye ngo kirotse uwo mwana avutse. None ninde yagerageje kurotsa uwo mwana igihe yavuka? Roma. Aho hari icyo gikoko cy'akagajo, hari uwo segaba n'igikoko. Nibyo byose neza nicyo kimwe cyashatse kumurotsa, ariko Imana yaramudugije mu ijuru kugira ngo yicare ku ntebe yiwe. Aho hari Kristo ubu kugeza mu gihe cyagenywe. Rero mwitegereze ku byo azokora kugeza mu gihe kugeza mu gihe aho huzuye cya gitigiri cy'abatoranijwe. We araheza arasohoka ava ku ntebe yo kwingingira abantu, afata igitabo akora igikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Ibyahishuwe 10. Nimurabara bananyavuga. Nicyo gituma gukwegwa kwa gatatu ni mu butumwa bwiswe ngo kugenderwa n'abamarayika bagendeye umuryango w'ibiremwa abantu. Nicyo gituma gukwegwa kwa gatatu kuzoba ku bw'isi, ku bw'ubwoko bw'ibiremwa abantu, byongeye no ku by'inkumi z'ibifu, no ku by'ishengero umugeni ry'umwami Yesu Kristo, ari ryo ryashushanijwe mu nkumi z'ubwenge. Ibyo nibyo byasezeranywe. Inkumi z'ubwenge nizo umwami ashikirako. Niheho umwami ashikira? Ku nkumi z'ubwenge. Kubera iki? Kuko ubo nibo bamurindiriye. Barinjirana nawe mu bukwe, hanyuma urugi rukugagwa. Aho nta wundi n'umwe ashobora kwinjira mu bukwe. Ibyo biri muri Matayo 25:1-13. Uko kuzoba ari kugenderwa n'abamarayika, Kristo agendeye ishengero ryiwe. Kristo umukwe agendeye umugeni wiwe, ishengero ryiwe nkumi. Nko kuri bimwe we atubwira ku bya bijyanye na Romeo na Juliette muri cya gitabo cy'imirongo, urupapuro rwa 90, n'umurongo uri mu gitabo cy'ibimatanijwe, urupapuro rw'199 mu gitabo cy'ibimatanijwe. Ako gace niho kari. Inge turabe neza. Gome ku 199, urupapuro rwa 90 umurongo 178 haravuga hati: rero nibyo ryari banga cyane igihe azira, mbega kangahe izamugwa naryo litazokwigira rimenyekana na gato. Bo bagomba ko abantu bazovuga bati twari twibaza ko hari kuba habaye izamugwa, none ibi bihano byose ko vyamaze kuba ku isi. Ni kuvuga babara abantu basanzwe bazi ubutumwa. Yaravuze ati byaramaze kuba, ariko mwebwe ntibwabimenye. Uko niko bizoba nk'igisuma mw'ijoro. Ni nk'igitabo kimwe nigeze gusoma, mwe murazi. Mbega cyitwa gute? Romeo na Juliette. Niko byagenze. Umuntu kanaka arandika ngo Mose na Eliya nga. Umuntu kanaka ni nkaho yazana ingazi arayimanura ari hejuru y'inzu.
yari yamaze kugenda, yabikoze imbere y'igihe umugeni wamusohora mu gihe cyo mw'ijoro. Rero mw'ubwo buryo uko niko izamurwa rizoba, bo bazozimangana. Si ukuvuga ko harungitswe sinzi z'abamarayika baramanuka bafise amasuka bazura abantu mu mva. Bibiliya ivuga yuko tuzohinduka mu kanya gato imbere y'uko wona kubita urugohe. Nko mu mwanya wo gukubita urugohe gusa byose bizoba birangiye n'ingoga na n'ingoga nk'uko. Hejuru arandika ko ngo ingazi Romeo na Juliette, ukuza k'umwami, be n'izamugwa, be n'izuka, be n'uguhindugwa. Arabana nyavuga ati nuko rero, Dr. William Soto arabana nyavuga ngaha ati nuko rero jewe mbandanya ndindiriye uko kugenderwa n'abamarayika bagendeye umuryango w'ibiremwa abantu nande wundi n'umwe wese wo muri mwebwe namwe. Uko kugenderwa niko nshinze kwa maso, no kuvuga ugushitswa kuko kugenderwa. Uko kugenderwa hamwe n'uko kugenderwa hazohinduka ukuri isezerano ryo kuza k'umwami, isezerano ry'izuka ry'abapfiriye muri Kristo, isezerano ryo kwizera ko guhindurwa no kuzamurwa. Rero mu yandi majambo uguhindurwa ko abizera Kristo bariho ari bazima ku munsi w'iherezo. Be n'izamurwa nimurabe mwebwe mu kugenderwa n'abamarayika ntumwa indwi ntihahindutse ukuri isezerano ry'izuka no guhindurwa. Bitegezwa kubera mu kugaragara kwa nyuma k'umwana w'umuntu, ariko aha niho hohindutse ukuri iryo sezerano, ayo masezerano. Kandi mu yandi majambo uguhindurwa kw'abizera Kristo bariho ari bazima ku munsi w'iherezo n'izamurwa cyangwa kunyakugwa kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo kugira ngo rije mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Urupapuro 123 mu gitabo cy'imirongo, umurongo 10:90 haratubwira 10:99 jana 123 umurongo wa 10:99 haravuga ati we yari Elohimu uhoraho, ariko muri we hari mu ibyiyumviro, muri we hari hasanzwe mu ibyiyumviro. We yifuza kwigira ubugaragara. Hejuru arandika ko ngo Elohimu, Imana yifuza ko yigira umubiri. Hepfo arandika ko ngo umuntu ategeza gukora ikintu kanaka kugira ngo aheze ashushanye ibintu. Yo yifuza kwigira iyigaragara. None yo yakoze iki? Yo rero yaravuze ijambo riraheza riragaragara. Iryo ni ryo rangi riboneka guhera mu itanguriro kugeza mu byahishuwe. Nta na kimwe kirimo kitari cyo. Ni Elohima ahindutse ukuri kugira ngo ashobore gukorwa ko yumvikane. Kandi mu kimpumbi haba hari Elohimu yicaye ku ntebe. Ibyo ni byo, hamwe n'abantu biwe bamukikuje, abo yatoranije uhereye isi itararemwa. Nk'umuntu ariko aracura inzogera, umucuzi, buri nzogera yose itegerezwa kuvuga mu buryo bwayo butandukanye, itandukanye n'iyindi. Mu gikoresho kimwe agakoresha ibumba, ivyuma, kugira ngo inzogera ivuge ngo tin tin. Niko n'Imana yo yabigenjeje. Yo yaravyaye uyu nuriya nujya kugezaho yahavuye ironka icyo yashaka. Arandikaho ngo inzogera no gucugwa kwazo, bubamfara capura inyenyeri ya Dawidi. Arandikaho ngo inzogera hejuru muri marge hejuru. Arandika ko ngo ijambo rivuzwe ryaragaragaye. Elohimu azoba yagaragaye yahindutse ukuri mu kimpumbi. Ni ukuvuga mu kimpumbi kigira indwi. Ijambo rivuzwe ryaragaragaye. Elohimu azoba yahindutse ukuri agaragaye mu kimpumbi. Ngaha murabe aratwandikira ko mu gakaye arandika ngo Sodoma na Gomora Elohimu
Miguel y Gabriel. Mikayeli na Gaburiyeli. Y hoy estará uyu munsi naho Elohimu Kristo azoba ari kumwe na Mose na Eliya mu mumarayika wiwe ariko agendera urubyaro rwa Aburahamu. Kristo marayika w'isezerano nkemu yera mu mumarayika n'umwa wiwe hamwe n'ubukozi bwa Yesu bwa Mose na Eliya, ariko arabukora ariko agendera ishengero ryiwe urubyaro nyakuri rwa Aburahamu. Hanyuma naho azogendera Isirayeli imbere y'agatikizo kurandurwa k'ubwami bw'abanyamahanga, ubwami bwa Antikristo, kuko bo basigwa ikimenyetso imbere y'uko hatangura umubabaro mwinshi. Nuko rero bo murabona, aho niho bo bazobona baheze bavuga bati uriya niwe twebwe twari turindiriye kuriya kugendegwa koje, hanyuma kuri bo nabo ariko ubwa mbere ishengero niryo ribanza kugira uko kugendegwa. Muri ubu butumwa bwiswe ikimenyetso cy'igikoko, ni murabe ngaha aradusigiraho ibyo yanditse igihe ku mpera yariko aravuga ati amaboko yanjye arakirije agana kuri uyo muco. Yaranditse ko ngaha ngo inkingi y'umuriro iragendera ihanga ryayo, ishengero ryayo, hanyuma naho izogendera Isirayeli. Ni inkingi y'umuriro iyo yabonye muri rya yerekwa aho we yariko arabona inkingi y'umuriro. Inkingi y'umuriro ivugisha uwundi muntu yari haruguru yaho yarari, kandi yaragiye iruhukira ku kumba gato k'imbaho. We hanyuma amaze kururukira ngaho akabona wese ikindi yabonye igikoresho icyo we yari yaramaze kubona. Inkingi y'umuriro kirakivugisha, ni ukuvuga yabonye cyo kimwe n'ibyo Petero, Yakobo na Yohana babonye. Ubwa mbere barabonye kukugaragara kose Petero, Yakobo na Yohana, ariko ku mpera baca babona umwe wenyene. Babonye Yesu wenyene, babonye Yesu gusa. Icyo kimwe na Revera William Branham arabandanya avuga hano ati nuko rero ukuza cyangwa kugaragara k'umwana w'umuntu mu mwuzuro ku munsi w'iherezo, ukugaragara kwiwe kwa nyuma kuzobera iburengerazuba. Ibyo nibyo Abayahudi bazobona kandi bazovuga bati uyu niwe twebwe twari twagumye turindiriye. Aho rero reka tubigeze ngaho. Sinzi nimba tuzotegezwa kurindira kugeza hageze umwanya wo guhishurwa kw'ikimatanijwe cy'indwi, ariho imituragaro ndwijwi rya Kristo rizohishurira ishengero ryiwe muri iki gihe cya nyuma mu gukwegwa kwa gatatu, kugira ngo biduhe ukwizera kudushoboza guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni hehe hohishuriwe ikimatanijwe cy'indwi? Mu gushyitswa ko gukwegwa kwa gatatu. Nimurabe mu butumwa bw'uyu munsi, we aratubwira ngo ni hehe aho imituragaro yari ko biri kirumvikanishiriza amajwi yayo. Mu butumwa bwinshi aho yagiye arabitubwira ku rupapuro rwa 43 aravuga mu butumwa bw'uyu munsi ati nuko rero gukwegwa kwa gatatu kuzoba kuri ko kurigaragariza mu rurimi kanaka. Mu gukwegwa kwa gatatu hazoba hari ko aravugwa ijambo, iyo mituragarizo biri kirumvikanisha amajwi yayo. No kuvuga Kristo marayika w'isezerano nkemu yera mu marayika w'inkomezi wo mu byahishuwe 10 azoba ariko aravuga bundi bushasha avuga ishengero ryiwe mu gihe gishasha, igihe kibuye rikomeze imfuruka. Aho rero niho tuzomubona agaragara, kandi tuzomubona ariko arashitsa iyerekwa ry'ihema. Rero mu yandi majambo ariko arashitsa ibintu byose yasezeranye ko azokora, cyangwa ibintu byose byabonye na Revera William Branham ko mpwemu yera yobaye ariko arakorera mu iryo hema katedrale. Insaka ntiyobika neza birenze ngaho ku rupapuro rw'113 muri iki gitabo cy'imirongo, umurongo 100 amajana 999 aratubwira ngaha, urupapuro rw'amajana 989. Aha ni mu butumwa bw'iswe ngo gutakamba mu kwihebura. Shengero, mwikangure, mwikunkumure, mukunkumure, musubize ubwenge ku gihe, mukanguke kuri iyi saha. Icyari cyo kwiyagaza mu bwenge ni nko kwinyingisha, birababaza. Umuntu akagaza mu bwenge bwiwe kugira ngo akangukire ukuri ko kugaragara kw'Imana, kugenderwa n'Imana muri iki gihe. Dutegerezwa kwinjira mu gutakamba twihebuye.
canke twotikira hariho ikintu kanaka kiriko kiraza kivuye ku Mana. Ndazi icyo ari cyo, ndazi ko ari niko Uhoraho agize. Aratapura ibuye rikomeza imfuruka n'agakuruka namwe ibuye rikomeza imfuruka. Hari ikintu kiri mu nzira, nuko rero biratubereye gutakamba mu kwihebura. Ni ikibazo cy'ubuzima cyangwa urupfu, kandi twiyanjanjwe ko kizorengana ntituzona kibona, kuko yavuze ko vyari kuzuba biciye bugufi. Arandika ko ngaho ibubamfu utera ujya hejuru. Ibyahishuwe 11 kugeza kuri 11, indwi umurongo wa 2, 14 umurongo wa 1. Ni ikimatanirwe cy'indwi bingana ukuza k'umwami. Niki coje kiri mu nzira, ati ikintu kanaka kiri mu nzira kiza, hari ikintu kiriko kiraza kivuye ku Mana. Arandika ko ngaha ngo ni ikimatanirwe cy'indwi bingana kuza k'umwami. Hejuru arandika ngo hari ikintu kanaka kije. Niki yabyanditse ko nk'ikibazo, ikintu kanaka kiraje. Niki? Ese Imana yodufasha, Imana idufashe gukomeza muri iki gihe cya nyuma duhagaze imbere y'umwana w'umuntu. Turiko turakira ku kugenderwa gukomeye kw'Imana ariko kwasezeranywe koko korewe hagati mu ishengero. Kandi turabwira umwami tuti turaguhaye ubuzima bwacu bwose, turaguhaye mwami ubugingo bwacu, impwemu yacu n'imibiri yacu. Ndaguhaye ubugingo bwanjye. Turashobora kuririmba iyo ndirimbo. Ndakweguriye ubugingo bwanjye, ndakweguriye impwemu yanjye, ndaguheguriye umubiri wanjye, ndakweguriye ubuzima bwanjye bwose. Reka duhaguruke turirimbe iyo ndirimbo. Ndakweguriye ubugingo bwanjye. Señor, lo que soy lo pongo a tus pies. Mwami, icyo ndi cyose nishyize imbere y'ibirenge byawe. Ubuzima bwanjye imwe mu mpumeka, unyihe wewe. Ndakwiyeguriye imbere y'igicaniro cyawe. Ma ukwizera kwawe, kugira ngo ububasha bwawe bwose bukore. Ndakweguriye ubugingo bwanjye, bwuzuze amahoro. Kugira ngo ndi mu maboko yawe, wewe uheze ukore. Kura amakenga yose mu mutima wanje, uheze ududubize utemba uva muri jewe hatambibe. Kugira ngo habiki, kugira ngo wewe ududubize muri jewe mwami. Dudubiza muri buri mutima no muri buri shengero atambibe. Nimurabe turabwirwa mu butumwa, mwemu yera niki? Aravuga ati ndiko ndagerageza kubereka ibyo ari byo, ingene tumwegera n'icyo dutegerezwa kwitega. Mwebwe rero ntimuzomwegera muri impumyi,
nkaho umenga umuntu yoba ariko arakabakaba ikintu kanaka. Iyo niyo mpamvu mbasabye ko mubikora muri iri joro. Ndagomba ko mwebwe mumenya mwe muyera icyo ari cyo. Ni isezerano, ni kidomeshi kidodo, ni umwitsa n'ibyo. Hanyuma ejo mu ijoro no mu ijoro rikurikira tuzotangurira ngaha nyene kumusaba kugeza yururutse. Ntacyo bitwaye igihe cyose bizotwara, tuzoguma hano gushitsa woze umutima wawe. We namba ntazosuka mwemu wiwe mu mutima wanduye. Witegure nawe azoheza rero biguhe. Ndakweguriye ubugingo bwanje. Ego me mwami, mwami, icyo ndi cyose nishize imbere y'ibirenge byawe. Ubuzima bwanje ni mwe mu mpumeka. Unyihe wewe nyene bwite. Ndakwiyeguriye ku gicaniro cyawe. Ma ukwizera kwawe kugira ngo ububasha bwawe bwose bukore. Ndakweguriye ubugingo bwanje, kuzuzemwo amahoro, kugira ngo ndi mu maboko yawe. Wewe uheze ukore. Kura amakenga yose mu mutima wanje. Uheze ududubize muri jewe. Hatambibe. Amaboko yanje akirije hejuru. Ndemeje ko nizeye igikorwa cyawe cyo kwisubiza ibyawe. Uje nk'umwami. Amaboko yanjye akirije hejuru. Ndemanze ko mfise ukwizera ko nakiriye ukuza kwawe. Uje nk'umwami, kandi uje nk'intare. Byongeye uje nk'umucamanza. Ego me mwami, ndakweguriye ubugingo bwanje, kuzuzemwo amahoro, kugira ngo ndi mu maboko yawe. Wewe ushobore gukora. Kura amakenga yose mu mutima wanje. Ududubize muri jewe. Hatambibe. Ego me mwami, utembe ududubize muri jewe. Hatambibe. Ududubize muri jewe. Hatambibe. Nimurabe turabwirwa mu butumwa bwiswe atsa umucyo. Haravuga ku rupapuro rwa 32 ati mwami, atsa umucyo muri jewe muri iki gitondo. Ndizeye ijambo, ndizeye mekanizme,
pon las dinámicas en mí, Señor. shyira dinamike muri jewe mwami. Levanté sus manos y clamé a él. Narakirije amaboko yanjye ndamutakambira. Levante sus manos y clame a él. Kiriza amaboko yawe Señor, umutakambire. enciende las luces. Mwami atsa Hay umucyo. un hombre aquí que Hariho puede umuntu encender las ngaha luces. ashoboye kwatsa umucyo. Estamos muertos Twarapfuye en comunismo. muri kominizme, twapfiriye muri Comidos con kominizme. toda clase de revoltones, de organizaciones. Twarariwe n'ubwoko bwose bw'inzige bw'amashyirahamwe, ariko ngaha hariho umuntu ashoboye kwatsa imico. Es el Espíritu Santo mismo. Uyo muntu ni mpwemu yera wenyine ubwiwe. Jesucristo manifestado en el Espíritu. Yesu Kristo agaragaye mu buryo bwa mpwemu. Mwami, Toca cada una de Kora. esas manos. kuri buri kumwe muri aya maboko, aya yonyine Si gusa, no, baja del brazo al corazón. wururuka uciye mu kuboko ushike mu mutima. Y él dice, Dukirize amaboko yacu. no me toques en la mano, Aravuga nada ati, más las manos. No solamente ntunkore ku maboko yanjye gusa, ntukore kuri yo gusa, ahubwo wururuka uciye mu kuboko ushike mu y mutima, enciende la luz. watse umucyo w'ubutumwa bwiza. Bendito sea el Señor. Umwami ahabwa Bendito umugisha, seas, Señor. uhabwe icyubahiro Podemos cantar mwami. ese canto Turashobora kuririmba iyo ndirimbo nayo nyene, y le decimos, ayúdame, kandi tumubwire tuti, guíame, mfasha nyobora, mbumba ncura nyeza, para que te manifiestes en mí. kugira ngo uheze wigaragarize muri jewe atambibe. Bendito seas. Bendito sea, Señor. Uhabwe icyubahiro mwami. Nimba wa mwigema ari hari, Con nosotros. arashobora kuririmbana natwe. Bendito seas, Señor. Habwe icyubahiro mwami, Es tu visitación kuko nukutugendera kwawe, angelical. nukugenderwa n'abamarayika bagendeye ishengero ry'iwe uyu munsi. A esa visitación y a través de esa visitación. Kandi muri uko kugenderwa, biciye muri uko kugenderwa, wa mumarayika wo mu Byashubu 8 Las oraciones. ariko araduza Con ese amasengesho incensario. akoresheje cya cyotero, aricyo cyongeweko imibavu myinshi, kongerwa kw'ayo masengesho ashika imbere yo kugaragara kw'Imana. Nuestra plegaria, nuestras peticiones. Ibyifuzo byacu ibyo twinginga dusaba, ubuzima bwacu Bendito bwose, sea, Señor. uhabwe umugisha mwami. Su autoridad n'ubutware bwawe, ububasha bwawe muri iri hanga riri hano, para que tu poder kugira ngo ubushobozi bwawe esté en mí. bwigaragarize muri jewe. Tengo la palabra, Uri kurazana ijambo transformación, kubwo guhindurwa, que es la fe de rapto. ariko kwizera ko kuzamurwa Los truenos soy, gutangwa n'imituragaro uyu munsi. sintiendo las pisadas, Turiko turagenda dukurikira amakanda ya jambo yambaye umubiri. Muri izi nyigisho izo wewe wasezeranye kumpa, ndiko ndashyira byose ku ruhande, mu guca bugufi kose ndakiriye amasezerano wasezeranye gutanga. Habwa umugisha mwami kubw'urugendo rwawe, hegome mwami, ariko kugenderwa kwawe muri iki gihe ndiko ndakorako. Habwa umugisha mwami,
kubwo urugendo rwawe, uko kugenderwa kwawe muri iki gihe ndiko ndagukorakorako. En este mismo mensaje Enciende la Luz, muri ubu butumwa nyene ngo atsa umuco, we yaratubwiye la palabra, esa es la ati ni palabra ijambo, encendida, ni ijambo ryakijwe. enciende las mecánicas, Umuco watsa mekanizme ryo rero rigahinduka dinamike. cuando las dinámicas, Ivyo ni cuando la dinamike. dinámica viene a la Iyo mecánica, dinamike ella ije muri mekanizme, comienza a rodar la cosa. iryo Eso es cierto. rica ritangura gukikuza ibintu byose. Ibyo nivyo. Si hay Fata ijambo, una cosita en ella que falta, nimba hariho akantu na gato muri ryo kabuze, ntibiheza ngo bikunde. haga a un lado todo peso, Shira ku ruhande umuzigo wose, todo credo, ibindi byizerwa byose, zindi zandemeye zose, kugira ngo dinamike pueda nkemu fluir a yera través de la palabra. ashobore kududubiza biciye mu ijambo. Biciye muki? Porque usted Biciye mu ijambo. y el verbo, la Kuko palabra se hacen uno. wewe na jambo, iri Entonces jambo el mucika Espíritu kimwe. Santo pueda fluir en Nuko usted. rero nkemu yera araheza agashobora kududubiza El gutemba muri Espíritu wewe. Santo pueda fluir a través de Nkemu la yera palabra. aheraza agashobora gutemba biciye mu ijambo, Vindicar la palabra que está agaheza prometida en este agashingira día. intaha ijambo ryasezeranywe kuri uyu munsi. La gran iglesia de Dios se levantará en Nuko sus rero pies. ishengero rikomeye ry'Imana rizohaguruka rihagarare De nk'indege, propulsión a chorro, nk'indege despegando hacia los cielos para igurutse encontrar a su itera maestro. ijya mu kirere kugira ngo risanganire umwigisha waryo. Ibyo neza neza nibyo. No Kugeza funcionará. dukoze ibyo, tutarakora ibyo ntibizokwigera bicamwo. Sí, Señor. Ibyo nivyo we yubaha. Ego me mwami, ¿Quién ninde azokora lo ibyo? guardará en este día del que estamos pensando? ninde azokurinda kuri uyu munsi aho turiko turabyiyumvira? Mwibuke mwene data, Que si hay una rero cosita en ella mwibuke que falta, ko nimba hariho akantu muri ryo kakibuze, por eso le decimos ntibizokunda. Nico gituma que tumubwira nos moldee, que nos ngo ayude atubumbe, aducure, adufashe, para así atweze, poder el Espíritu kugira ngo Santo gutyo fluir nkemu yera ashobore kududubiza atembe atambibe, atume iri jambo muri iki gihe cya nyuma rihabwa ubuzima atambibe mu buzima bwawe no mu buzima bwanje. Señor. Habwa umugisha mwami. Es la tercera etapa. Ni intambwe ya gatatu, ugukwegwa kwa gatatu ubw'ijambo rivuzwe, rivuzwe n'akanwa k'umusigwa ari we ariko aratuvugisha. Así como escogidos, comiéndonos el libro. Cyo kimwe nk'uko n'abatoranijwe natwe turiko turajya igitabo, tuzohindurwa kugira ngo dushobore kuganza. Habwa umugisha mwami kubwo kutugendera kwawe, ariko kutugendera muri iki gihe ndiko ndakorakora kuri uko kutugendera kwawe. Habwa umugisha mwami kubwo kutugendera kwawe, ariko kutugendera muri iki gihe ndiko ndagukorako. Bendito seas, Señor. Habwa umugisha mwami kubwo kutugendera kwawe, ariko muri iki gihe ndiko ndakorako. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en Habwa umugisha mwami kubwo kutugendera kwawe, ariko muri iki gihe ndiko ndakorako. ayúdame, Mfasha guíame, kandi unyobore, pueda colocar tu palabra, nshobore gukoresha ijambo ryawe neza. ayúdame, Mfasha guíame, unyobore, que pueda colocar tu palabra bien.
nshobore gushyira ijambo ryawe mu kibanza cyaryo neza. Uncure umbumbe, unyeze, nshobore gukoresha ijambo ryawe neza. Mbumba ncura, nyeza, nshobore gukoresha ijambo ryawe neza. Ijambo ryawe nshobore kurishyira mu kibanza neza. Nijyari igihe tuba tumenye ngo ni kubera iki, nuko rero turaheza tukihata, kuko ni kubera iki dukeneye ko atubumba, akatweza, akadufasha, ko atuyobora, no kugira ngo dushyire ijambo mu kibanza cyiza. Urupapuro rwo mu 254 mu gitabo cy'ibimatanijwe. Ariko igihe uwo mugwi ari wari Mose na Eliya n'abatoranijwe ntibashobora gufata iryo jambo bakarishyira mu kibanza neza, murabona, nuko rero bazotema basangangure, ntihazubaho imbibe mu byo iri shengero umugeni riri kumwe n'intumwa bazokora muri iki gihe cya nyuma. Reka dutere dusigarana muri aya majambo y'intasho n'uwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.